turakomeza n'ikigwa cyacu bishobotse mu ndwiza tuzokirangiza bidashobotse tuzokomeza. Amen. Rero mu minsi tumaze twiga tuko turiga ku bijyanye n'ingabire za mpwemu yera cyangwa z'umwuka wera. Turavye cyane cyane ku byanditswe mu gitabo cy'Abikorinto wa mbere 12 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 11. Aho usanga hari ingabire 9, ingabire 9 zigabuye mu mice 3 nk'uko twabiteguye mu zino nyigisho zacu. Igice cya mbere kigizwe n'ingabire zo kuhishurirwa, harimwo ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya no gusobanura impwemu. Igice cya kabiri kigizwe n'ingabire z'ubushobozi cyangwa imbaraga kubumva urundi rurimi. Twavuze ko kigizwemo harimo ingabire zo gukiza indwara, gukora ibitangaza no kwizera. Igice cya gatatu kigizwe n'ingabire zo twavuze ko ari guhumeka kwako, ariko kandi aboneka ko ari gusukumwa, gusunikwa na mpwemu yera cyangwa gusunikwa n'umwuka. Hagirimwo kuvuga indimi nyinshi, gusobanura indimi hamwe no kuvugishwa n'Imana. Amen. Ubu rero tugeze ku gice cya gatatu, aho tuza kuvuga ku bijyanye n'ingabire zo gusunikwa na mpwemu cyangwa gusunikwa n'umwuka wera. Amen. Amen. Rero aha turabona kandi zo kubona hariho imice cyangwa ingabire zitatu. Hariho ya mbere ariyo kuvuga indimi nyinshi. Nuko twabivuze tugitangura zino nyigisho, Paulo yandikira Abikorinto, nta byinshi yasobanuye cyane hano muri kitabo cy'Abikorinto wa mbere 12 ku bijyanye n'ingabire. Ariko tuko turasoma ijambo ry'Imana, turabona inyishu mu ijambo ry'Imana. Tutangure nyine ku ingabire nyine yo kuvuga indimi zitandukanye cyangwa indimi nyinshi. Amen. Aha turatangura kuvuga gatonya ikijanye no kuvuga indimi. Turazi ko ikimenyetso nyamukuru c'umuntu wese abatijwe mu mwuka cyangwa muri mpwemu ari kuvuga mu ndimi zitandukanye. Ico ni ikimenyetso. Amen. Hari icyo kimenyetso. Subira inyuma kandi turazi ko umuntu wese yakiye Yesu Kristo
sabemos que cada qual que recebeu Jesus nk'umwami n'umukiza wiwe. como Senhor e Salvador, Uyo muntu yahinduwe, essa pessoa foi transformada. aribyo tuvuga ngo kuvuka ubwa kabiri. É isso que nós chamamos de novo. Muri we Novo. aba yakiye mpwemu yera, Nele receba Espírito. aba afise mpwemu yera muri we. Ele tem Espírito Santo. Abatarabatizwa mu mwuka wera cyangwa muri mpwemu yera, Mesmo o ainda não foi batizado, aba yarabatijwe ou já, ariko yaramaze kwakira Yesu nk'umukiza, enquanto já recebeu Jesus Cristo akavuka ubwa kabiri, e nascer de novo, aba afise mpwemu yera. essa pessoa já tem Espírito Santo. Amen. Ariko hari n'intambuko kandi umukristo aba akeneye Mas há outro passo que o cristão necessita kugira ngo umuntu ashobore gukora igikorwa nk'uko bikenewe, para que a pessoa chegue a fazer ahabwe izindi nkomezi, agire ubundi bushobozi, com outra força, outra poder. ashobore kurinda no kurwana no gukora nk'uko Imana ibigomba. Ter ousadia e lutar como Deus quer. Umukristo wese Cada cristão ateza kugira inyota deve ter esse sede, yo kubatizwa muri mpwemu yera. ser batizado no Espírito Santo. Amen. Amém. Kubatizwa muri mpwemu yera. Ser batizado no Espírito Santo. Rero two turavuga iby'indimi, Aqui estamos falando da maneira de língua. hari abantu cyangwa ari umuntu yabatijwe muri mpwemu yera, Há pessoa ou pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, ariko takibandanya avuga mu ndimi, mas que não continua a falar em línguas. ariko yarabatirijwe, Mas foi batizado, ariko ntiyaronka impano yo kuvuga mu ndimi. mas não recebeu o dom de falar em línguas. Ashobora kuba afise izindi ngabire. É possível que ele tenha outros dons. Kubatizwa muri mpwemu yera Então, ser batizado com o Espírito Santo ntibica bisobanura ko umuntu azoca abandanya avuga mu ndimi iminsi yose. não significa que essa pessoa vai continuar a falar em línguas sempre. Vyoba vyiza aronse iyo mpano, ni vyiza cyane, Muito bom se receber esse dom. ariko ashobora kubatizwa muri mpwemu yera akagira izindi mpano atarizo. Pode ser batizado no Espírito Santo e ter outros dons. Kuko mpwemu yera atanga nk'uko abishatse, nk'uko twavyumvise. O Espírito Santo dá como ele quer. Rero Então, tuko turaba rero mu gice cya mbere, agace ka mbere gatonya kaho, olhando na primeira parte, ao número, a primeira parte, nk'uko ijambo ry'Imana ryanditse. ao como a palavra de Deus está escrita. Aha tuza kuraba mu buce bushika kuri bune kuri kije cya mbere cyo kuvuga mu ndimi Na primeira nyinshi. parte da aprendendo língua, tem quatro partilhas. Ikice cya mbere tuza kuvuga ni kuvuga mu ndimi ariko zumvikanwa n'abantu. A primeira partilha é falar em línguas Umuntu avuga mu ndimi rero pelas pessoas. arashobora kuvuga indimi A pessoa que abantu bumva, pode falar em línguas, falar arashobora no kuvuga mu Congereza, arashobora kuvuga mu Kigiriki, ou arashobora kuvuga mu Gishangani, chamar, arashobora kuvuga mu ururimi rwo arwo rwose, pode falar em qualquer língua. abantu bakumva. E as pessoas ouvem. Reka twishimikize ijambo ry'ibyakozwe n'intumwa Vamos nos apresentar na palavra de Atos dos Apóstolos, kabiri 2, kane kuri gatandatu. 4 até 6. Byakozwe n'intumwa kabiri kane kuza kuri gatandatu. 2, 4 até 6. Kadusome twihuta kuko amasaha yacu ni make cyane. Correndo. Avuga ati bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. I Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihe
ico gihinda cyumvikanye hakorana abantu benshi barajorerwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Ebolere seje soma 6 ngaho gusa niho nashaka. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada os ouvia falar na sua própria língua. Amen. Urumva baravuga Este falar mu ndimi, é língua. umwe kumva ururimi rw'iwawe hariya Cada ouvia a língua. igishangani, ikirundi. Murazi vyakurikirwa none bajya abantu bose abagalilaya ibi byose babikura izindi bibazigiye bazikuraye. Nukuvuga yewe umuntu avuga mu ndimi ashobora kuvuga indimi abantu bakazumva, indimi z'abantu zumvikana. Reka tunyarutse kuko mwanya ni muto. Arashobora no kuvuga indimi z'abamarayika ata muntu n'umwe ku isi aruzi. Twishimikize ijambo ry'Imana nyene mu Bikorinto ba mbere 13 rimwe kuri a. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Stop. 13 rimwe a. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Ukuvuga rero hari umuntu ashobora kuvuga mu ndimi z'abamarayika. Às vezes pode se falar a língua dos anjos. Indimi zitari zo ngaha zumvikana. Línguas que não andam aqui no mundo. Amen. Nico gituma rero Por isso, mu kuvuga mu ndimi ata muntu ashobora kuvuga ngo we tangura ngo ni A ni B muzoza uravuga gutyo. ninguém pode te ensinar a dizer línguas que é A, B, A, deve falar assim, não. Ababikora ni abafarso. Esse é falso. Amen. Sizi ko turi kumwe Nós estamos juntos. kuko ni mpwemu yera Porque é Espírito Santo ni waho umuntu kuvuga que dá a pessoa falar nkuko abigabije. como ele quer. Kuvuga ingabire za mpwemu yera Quer dizer, os dons do Espírito Santo ikintu ni impano são dons umuntu aba aronse que a pessoa recebe, ivuye mu ijuru, que vem do céu. Imana igashaka gucisha mu muntu wayo. E a pessoa, e Deus quer passar uma sua ação. Tubandanye Vamos continuar. uko tuvuga kuvuga mu ndimi si ikintu umuntu aba yateguye ngo umunsi navuga icongereza cyangwa navuga igishinwa. Porque a falar a língua não é uma coisa que a pessoa prepara quando for falar. Ni spontane, ni kuvuga ni ikintu kiza. Uko byabaye umunsi wa Pentekote bariho basenga tuvuge baririmba Como aconteceu no dia do Pentecostes, já passou. ngo bumva igihinda Ouviram tremor, uma voz. bose buzura mpwemu yera. Todos encheram do Espírito Santo. Ntibari bazi ngo ni saa 7 ni saa 8. Não sabia se era 13 ou 14 ou 2 horas. Amen. Kuko n'abavuga indimi hari abavuga indimi batazi Deus que fala línguas. kandi rushobora kubyumva nawe ururimi rwo mu ijuru ugumva gute we wahawe kuvuga Você só foi dado falar. igishinwa ntiwacize n'umunsi n'umwe Ele aprendeu a escrever, ariko kurakivuga. mas está a falar. Abantu bose tutumva igishinwa nta na kimwe twumva, Nós todos entendemos chinês, ariko ari umushinwa arashobora kuvuga kiriya kintu yavuze uko arashobora kubyumva. mas um chinês que está aí pode ouvir no final. Kuko n'uvuga ntatahura n'ivyo ariko aravuga. Porque a mesma pessoa que está a falar não entende. Twishimikiza Abikorinto ba mbere muri iryo jambo mvuze, Abakorinto ba mbere 14:14. Primeiros Coríntios
iyo nasenga mu rurimi rutamenyekana, impwemu yanje irasenga, ariko ubwenge bwanje buragumbaha. Ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, kuva gusenga mu ndimi, impwemu yanje irasenga, impwemu iriko irasenga, ariko ubwenge bwanje buragumbaha. Amen. Aho nyine 14:6. Ariko noneho bene data, ninaza iwanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzobamarira iki nintababarira ivyo mpishuriwe cyangwa ivyo mpawe kumenya cyangwa kuvugishwa n'Imana cyangwa kwigisha? E agora, irmãos, se eu for ter convosco falar de mensagens, então já aproveitará se vos não falar, ou por meio da revelação, da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. 16. 16. Iyo ushima Imana ushimishije impwemu yawe yonyene, iyo ushimishije impwemu yawe yonyene, mbega uri uruhande rw'abatungu yoshobora ate kuvuga ati amen niwaheza gushima kandi atamenye icyo uvuze? De outra maneira, se tu disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do outro, o amém, sobre a tua ação da graça, visto que ele não sabe o que diz? Paulo yariko arahanura ishengero ry'i Korinto, kuko ishengero ry'i Korinto ryari rifise impano, benshi barafise impano yo kuvuga mu ndimi, kandi barabyishimira cyane rwose kuvuga mu ndimi. Ariko arabahanura, ni byiza kuvuga mu ndimi, ariko rero wewe uvuga mu rurimi, mu ndimi, wewe uvuga mu ndimi, ntabwo ufasha ujya muntu ari hajya. Wewe umutima wawe n'Imana ni byiza cyane, muri kumwe muriko urasenga, kandi ni byiza cyane, ariko mukoraniro mu ishengero ujya muntu mutsindi aje rupagane cyangwa n'uwuri nta nakimwe azi, umufashije iki? Amen. Amen. Simvuze ko atakamaro birimwo, sibyo mpande avuga, two turavuga birafise umumaro ukomeye cyane. Ni byiza yuko nawe wosaba Imana igagwa impano, utarabatizwa muri mpwemu yera ugasaba Imana, nanje ndakeneye kubatizwa mu mpwemu yera. Nawe warabatizwe, nawe ni byiza. Imana zose two turavuga hano zirakenewe mu ishengero. Turabe agace ka 3, kuvuga mu ndimi mu rusengero ntibibujijwe. Ariko ni byiza yuko bishobotse ko habe gusobanura indimi. Aho nyene 14 Korinto ba mbere 3, ari kuvugishwa n'Imana abarira. Tusube kuri 2 gatonya, uvuga ururimi rutamenyekana s'abantu abarira, ariko abarira iki? Imana, kuko atawumva umwumva, ariko mu mpwemu avuga amabanga. Ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza, n'ivyo kubahanura, n'ivyo
kubirura. Amen. Porque tu fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e é Espírito fala dos mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amen. Muko muranyumva se? Niko ndasoma cyane kugira ngo tugenda n'ivyo mpande avuga. Ni inyigisho si kumanda avuga ubutumwa. Shaka tugendane n'ivyo mpande avuga tubijana muri Bibiliya. Tugende kuri 27 aho nyene kuri 14. Byose bikogwe kugira ngo abantu bakomezwe. 27. Spera. Aho nyene. Ariko reka mbandanye gato wo continua. Ni haba hariho abavuga ururimi rutamenyekana. Havuge babiri cyangwa bangahe? Batatu. Badasaga. Kandi bavuge bakurikirana. Hagire ubisobanura. Ariko ni haba hatari ubisobanura, uvuga ururimi rutamenyekana acereze mu ishengero yibwire kandi abwire Imana. Amen. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou 15 ou quando muito 3, e por sua vez seja intérprete. Mas se não houver um intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Amém. Aho ncengirwa kuri cya kabiri rero cyo gusobanura indimi. Shaka kuca ndabifatanya. Nukuvuga yuko umuntu avuga mu ndimi abwira Imana, avugana n'Imana. Amen. Ariko uvugishwa ababwira abantu. Rero Paulo ahanura ab'Ikorinto, hako mwese muvuga abantu 15 20 mukavuga mu ndimi mu rusengero, havuge umwe babiri cyangwa batatu, bageze batatu, kandi mu rusengero haboneke usobanura. Si upfa gusobanura gusa, ni impano rero tukurikira yo gusobanura indimi. Nuwundi rero ujya nimba yavuga hariya, habe uwundi avuga hariya asobanura byo uriko aravuga. Nuwundi wa kabiri ahaguruka, uwundi wa mbere yicare bavuge, uwundi avuge, uwundi nabasobanura. Bo basi bageze kuri batatu, uwundi niyavuga uwundi asobanura. Ariko niyavuga mu rurimi ntihaboneke usobanura, acaceceka. Ariko niyashobora kuvuga mu rurimi kandi afise impano yo gusobanura, asobanure. Na nico gituma n'impano zose zikwiye gusenga, umuntu akwiye gusenga. N'abavuga mu ndimi benshi bakora kugira n'impano zo gusobanura indimi. Amen. Ariko bisaba ko umuntu asenga. Ingabire wahawe si kuvuga ngo je narahawe ingabire biramazoya. Warahawe ingabire ariko ikenewe kufurugwa iminsi yose usenga. Kandi nukwiyezaga kwitandukanya n'ikintu cyitwa icaha n'ikizira.
kugira ngo Imana ishishikare ikugendera kandi ikongera mu byo yaguhaye. Deus continue a aceitar e aumentar. Rero hari abaronka ingabire zo gusobanura indimi, Aqui for that dons de interpretar, hari abandi baronka ingabire zo kuvuga mu ndimi. dons de falar em línguas. None igihe hari ubukene ni ikibazo. Então, quando há pobreza, Tufise abantu bavuga mu ndimi n'akarorero, por exemplo, temos pessoas que falam em línguas. ariko ntidufise abantu basobanura indimi. Mas não temos pessoas que interpretam em línguas. Ujya aravuga Ele fala agaca yicara, céu umva agaca arihera uko nyene. e termina assim. Amen. Cyo gituma rero Então, isso, impano zose, todos dons, ingabire zose todos dons zirakenewe são necessários kugira ngo ishengero ry'Imana ryubakwe. para que a sua igreja, a igreja de Deus seja edificada. Amen. Amém. Amen. Amém. Rero kandi izi ngabire zose nizi wacu twarazihawe. Todos esses dons são nossos, fomos dados. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 2 E vamos ler Atos dos Apóstolos 2. havuga gute? Ibyakozwe n'intumwa 2 2:17-18. 17-18. Ati bizoba mu minsi y'iherezo nuko Imana igize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Abari n'umubiri bangahe? Bose. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota iki? Inzozi. Tusoma aho nyene. Nos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Tufise amasezerano muri izi mpano tufise tuvuga zose nizi wacu. Temos promessas sobre esses dons todos. Abavuga bose. Ele diz toda. Nico gituma hano turi hari impano zitandukanye cyangwa ingabire zitandukanye. Tem dons diversos. Amen. Rero twirinde Então, tugende nk'uko Imana igomba. para que andemos como Deus quer. Ibi bitangwa n'Imana. Porque isso é dado para Si pasiteri atanga zino mpano cyangwa ingabire, não si umuntu uwo ari we wese atanga, é qualquer pessoa, ariko ni Yesu abatiza. mas é Jesus que dá. Kandi mpwemu yera agaha umuntu wese ibikwiranye nk'uko n'ubugombe bwiwe, O Espírito Santo dá a cada qual segundo a sua mu ntumbero yo kubaka gusa umubiri wa Kristo. para a edificação do corpo. Tugende kwiye kuvugishwa Vamos sobre a profecia. ko turanyarutse. Rápido. Aha gato tutezagwe gutandukanya icyo bita mu Kirundi biratugora kuvuga bimwe bimwe kuko amaterema agoye. Hariho huduma, mu Kiswahili bavuga huduma, mu Kirundi ni gute? Hariho ba profeta cyangwa abavugishwa bakora nka ministeri batubuko nyene. Profetas que trabalham como ministério, Ingabire ya muri ministeri dom, ya huduma ijya dusanga mu Efeso kandi umurongo wa 11 como aquele que apanhamos no hamwe yagize bamwe kuba abigisha aba intumwa, abandi kuba abigisha, abandi kuba abungere, abandi kuba abavugishwa. como profetas. Ido ministeriel iratandukanye n'ingabire yo kuvugishwa. É dom ministerial diferente a dom do profecia. Ahantu henshi amashengero amwe atari ya Pentecote, ariko Há igrejas
atari ya pentekote y'iwacu kuko na pentekote nazo ni nyinshi. Tutagira ubwo rwego mu mashengero. Dufise abapasiteri, tukagira abavugabutumwa, tukagira abarimu, rimwe mu tukagira n'abamisiyoneri. Ariko abavugishwa ntabo tugira mu mashengero y'iwacu nk'inzego z'ubuyobozi mu ishengero. Nagerageje gushakisha mu bantu benshi b'abanditsi n'impamvu kenshi izi mpano cyangwa ministeri zidakora, zitashigwaho cyangwa dusengera umuntu nka profete mu rusengero. Abanditsi benshi big Pentecote mvuga na evangelique bo bemera yuko kuvugishwa kuriho nk'impano cyangwa nk'ingabire, ariko abaprofeti cyangwa abavugishwa naho baba bashobora kuba bahari mu mwanya muto wabo, baba bahaye mu isezerano rya kera kandi bategura ibizoba no kuvuka kwa Yesu, kuzuza kwa Yesu Kristo. Yesu rero yarabonetse, yaraje, yarazanye ibidukwiye byose kandi azana n'ijambo ryayo rikwiye. Rero abaprofete rero nk'abaprofete b'isezerano rya kera nta ministeri bashobora kuronka mu mashengero nk'uko ari abaprofete nk'uko ba Eliya bari bameze kera. Sinzi koko turumvikana, kuko ba Eliya bose abavugishwa ku bizoba ariwe Kristo. Ubuhanuzi bwose bwaza buvuga kuri ibya Kristo, bwose ubuhanuzi bwose bw'isezerano rya kera none Yesu yaraje. Si ico gusa, na mpwemu yera yaratanzwe mu ishengero. Ico gituma rero muri ministeri cyangwa mu mashengero iwacu tutakonsagra cyangwa dusengerwa abantuze abaprofete. Nituko turakritika cyangwa tuvuga abandi mashengero, oya two turavuga mu ruhande ukuntu twibe tubibona mu kwizera kwacu. Amashengero yose arigenga no gutegura urutonde rwabo ukuntu babyifuza. Iyi rero nabavugishwa nka ministeri kama huduma nariko navuga, ariko cyo turiga si ico ngaha, tuko turiga ku ngabire za mpwemu yera. Tuko turavuga rero kuvugishwa n'Imana abaprofeti. Abikorinto ba mbere 12:10 sinzi ko twumvikanye ariko ko y'amajambo abiri twumvikanye, ariko turavuga ku ngabire, ico nagiciyemo gusa, ariko turavuga ku ngabire.
essa aí entrou sobre o meio, mas 12:10 12, 1 Coríntios 12, 10. avuga ku reka ndahasome. Kuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose n'ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Doze dez. 12, 10. E outro abraçado da Bíblia, e outra profecia. Okay? Reka turabe, noba nasomye atariho ndibaza. Nasomye kuri 12 murantunga. 10. Uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana. Tugeze aho nyene. Aho nyene 12, 10. Tugende kuri 10, turabona yuko ni mu isezerano rya kera hari abantu bavugishwa bari bahari. Ibyakozwe n'intumwa 15, 32. Na Yuda na Sila, kuko nabo barabavugishwa n'Imana, bahanura bene data mu majambo menshi, barabaremesha. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amen. Ukuvuga rero two turabona izi mpano nkuko twasomye, Então estamos vendo esses dons como lemos, impano z'ubuhanuzi, dons da profesia. Ubuhanuzi turabuzi, ndazi ko umuntu wese akizi cyane gose, profecia, ariko akamaro k'ubuhanuzi mas a importância da profecia no kubaka umubiri wa Kristo, é edificar o corpo de Cristo. no kubaka umubiri wa Kristo. É edificar o corpo de Abikorinto ba mbere 14:3. 1 Coríntios 14, 3. Abikorinto ba mbere 14, sivyo? Niko navuze 14:3. Ari kuvugishwa n'Imana abarira abantu. Desha verde. Niho nyene. Ari kuvugishwa n'Imana agira gute? Abarira abantu. Mas que profetiza para os homens, aos homens, Ivyo kugira gute? Ivyo kubakomeza, a edificação, nivyo kubahanura, exortação, nivyo kubirura. consolação. Iyo ni objectif y'ubuhanuzi. Esse é o objetivo da profecia. Ibi bintu bitatu: São três coisas. uvugishwa n'Imana, O profeta abarira abantu, diga a Deus, às pessoas, abarira abantu, fala aos homens, ivyo kugira gute? Ivyo kubakomeza. as coisas que eles edificam. Ubuhanuzi buba buje gukomeza abantu, A profecia vem nivyo kubahanura, e exortar-nos bave mu wiki, babe mu vyaha, para saírem dos pecados, bave mu nzira mbi, para saírem do mal, bagororokera Imana, para ficar juntos, bizera Imana, verem Deus nivyo kubirura. e eles consolar. Hari ikigwa kirekire cyane, Aqui há grande ensinamento. ariko ndazi ko aya majambo muyatahura neza cyane gose. Rero niyo objectif y'ubuhanuzi. São esses objetivos. Ubuhanuzi ntibushobora kuba bukubomora. A profecia não pode ser vir para destruir Ubuhanuzi ntibushobora kuba bw'inyungu. ou para lucro pessoal. Hari umuntu umwe ngaho i Maputo Há uma pessoa aqui na Maputo, yashitse mu rugo kwa naka, chegou numa casa da pessoa, arabwira muntegurire boro nziza ndayike. ele disse: prepare
bom polo. ndagusengera nawe ugire impano y'ubuhanuzi. Orar para ti, para ter Ibyo byarabaye gasi inkuruga, ibyo byarabaye. Ntidushobora kuvuga amazina ariko byarabaye. nós vamos falar. Jewe umuntu wabivuze, umuntu yaje kumbwira, Essa pessoa que falou isso ndavuga iyo uri umufariso yuzuye kweri. aquele falso mesmo, completo. Iyo mpwemu y'ubuhanuzi n'ukurabe ivuye, izoba ivuye. Eles só vê esse dom da profecia. Nkarangi untegure bora se ngenda gusengere. Ega bya seri apara byo kuvuga ngo byari bya brage rero. Para eu orar para ti. E depois eu oro para ele, não é brincadeira. Ariko siko bimeze, siko Bibiliya itubwira. Mas não é assim que a Bíblia diz. Ubuhanuzi buza buje guhanura, gukomeza, A profecia gufasha, para edificar, kwereka abantu inzira bakwiye gucamwo. para mostrar às pessoas o caminho onde deve passar. Amen. Amen. Kandi ubuhanuzi buca mu nzira zitandukanye. A profecia passa em vários caminhos. Ubuhanuzi buca mu nzira zigeze gute? Passa Zitandukanye. em caminhos. Muko murasoma ukuntu abahanuzi bakora kera mu isezerano rya kera, mushobora kuca mubibona neza. Quando lê os profetas antigos do Antigo Testamento, aí que vão entender. Bashaka bavuga uko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo agafu kazogira gute? Kazohera. É assim que a palavra de Deus está dizendo. Amen. Esse farinha vai acabar. Umuhanuzi umukozi w'Imana araza akavuga ijambo, O profeta akagafu mama wa mupfakazi nikazohera, akapfa kunjumbira gusa nakaje gusa. ele fala a primeira palavra de Deus. A palavra de Deus. Kandi Ele fala e não vai acabar. bikaba uko nyene. É assim que Genda mu ruzi woge, vai. genda muri Yorodani, Judão akagenda muri Yorodani akoga. e foi no Judão. Ijambo. Entrou. É a palavra. Amen. Ubuhanuzi ni ijambo. Aí, Abantu benshi bakora kurondera ubuhanuzi mpaka umuntu avuge mu ndimi, dore ubwo buhanuzi Imana iravutse. Imana iravutse. a profecia é a palavra. Não é só para a língua. Oya, Imana icisha ahantu henshi. Deus passa. N'umukozi ashobora guhagarara hano akavuga ijambo. Umukozi w'Imana ashobora guhagarara hano O Senhor Deus pode parar aqui akaguhanurira. e profetizar. Amen. Atarize kuvuga ngo ni ubuhanuzi. Sem falar que é profecia. None abahanuzi ba kera bahanura bavuga ngo ni ubuhanuzi. Os profetas Niko bavuga começaram a dizer que esse é profecia. ngo ndakuzanira ubuhanuzi wewe. Eu estou te trazer a profecia. Oya, baravuga ngo Imana ivuze gutyo. Se a Deus está dizendo assim, Twebwe twasomye Bibiliya rero, twebwe dusoma Bibiliya que lemos a Bíblia, n'abakoranyije amajambo ya Bibiliya ibitabo, é o que os que juntaram as palavras niwe bagiye bavuga Yesaya n'umuhanuzi, de Isaías, Ezekiyeli n'umuhanuzi mukuru. Ezequias, que é profeta. Amen. Sinzi ko turi kumwe ngaha. Não sei se estamos. Ariko Imana ifise uburyo bwinshi icishamwo ijambo ryayo. Mas Deus tem vários caminhos para que onde pode passar a sua palavra. Kandi umuhanuzi mukuru n'uyu ngo yari ngaha. Muramubona? O grande profeta é esse. None umuhanuzi yavuga ijambo akuye hehe? Então, o profeta Yavuga ijambo akuye hehe? apanha outra palavra para falar. Ko naje nimuhazi. Yabikura hehe? Apanha outra. Imana. Apanha para Deus. Imana yaramukoresha. E Deus explica. None iri naryo ni iki? Ni ijambo ryiki? E esse aqui é o quê? Ijambo ryiki? É a palavra. Ubu rero n'ubuhanuzi bwose. Ubuhanuzi ngubu. Então, a profecia é essa aqui. Essa é a profecia. Na nico bituma ijambo ry'Imana ritubwira gute? É por isso a palavra de Deus nos diga. Muri Yohana wa mbere igice ca mbere umurongo wa mbere nyine. Primeiro, João, Ubuhanuzi bwose mu buyungurure.
do analizzare o togliere la profezia. Tubunguze ubwenge bwacu twebwe. Tunguruza iki ijambo. Amen. Abahanura bahanure ni byiza cyane. Kandi nawe ntiwanke ubuhanuzi. Oya. Ariko ntiwemere bwose nawe, ntiwemere byose nawe. Na bwa bundi nababwira cagiye wa muntu uri masengesho muravyibuka. Ariko ubuhanuzi tubumve ntitubugwanye, ariko turabe ko bujanye n'ijambo ry'Imana. No negare, mas analisar versi joga vai junto com a palavra. Hari abantu benshi bagendera amasezerano y'ibinyoma menshi bakayandika mu mufuko, bakayandika n'ibitabo. Kuko umuntu yariye ukamugabura agahaga akacatagwa guhanurira. Naguhanurire utaramugaburira. Cyangwa agaburira abandi n'aboro nabo abahanurire. Ariko aza kubwira abaki abaprofete bafarso bazora umuntu afise amafaranga nibo bazorondera kwaza ubwa mbere. Abahanuzi b'ibinyoma ntibagenda ku bakene naco babahana. Bagenda ku bantu bazi gukoranya inkoko, bazi byose nibo batemberera. N'umukirisi Nyarucari ntazobona pasiteri n'umunsi n'umwe. Ariko azi nzogenda kwa naka ashitse hajya catagura imeza acategura. Kandi uzosanga iminsi yose ngo ari ikindi gishasha Imana yanyeretse. None ntacyo wombwira ngo bagatwicaranye. Ashaka iki? Ashaka inkoko yokeje ku meza. Ni wayimuha iminsi yose ubuhanuzi buzogwira nawe uzoguma wandika. Kandi azokubwira ibyiza gusa. Nazokubwira ngo va mu vyaha, ibyo ntazokivuga. Azokubwira Imana yanyeretse burira indege uja muri Amerika. Imana yanyeretse wabaye umuntu rurangira hano mu Maputo. N'ibindi byinshi ukazororera ko bizoshika ezi nzambi ivuze. Amen. Dusenga Imana iduhumura amaso, iduhe n'impano zivuye ku Mana z'ukuri. Amen. Turose abantu bafise impano mwene izo tushobora kunguka cyane byinshi. Amen. N'abandi Imana yishurira n'ibindi dushobora kunguka nk'uko Imana yeretse Paulo ambwira guma ngaha Ikorinto ndetse afise abantu. Guma ngaha ntutinye Paulo, mfise abantu b'icyo gisagara, kino gisagara ndafise abantu banje. Paulo acamaraho amezi 18. Amen. Imana ikavuga guma ngaha Masaka hanyere ntagira ahantu uje. Ndafise abantu banje. Genda hariya Costa de Soro
hariho abantu banje hariya. Aí, concepção, termo, pessoas aí. Si umugisha se? Não é pensa, Amena. Si umugisha dufise abantu bafise impano mwene izo. não é pensa, e se tivermos pessoas, Bwana pasiteri bwana revera, Imana yanyeretse hari umwimbu munini hariya hirya minyane, hariya za Bowana. a alma aí, no povo aí, Tugiye dushobora kuronka abakirisu benshi. se aí podemos termos muitos cristãos, Amen. Kugiye ateruye Filipo como ele carregou Filipe, amujana mu mwuka hariya. me levou espiritualmente. Amen. Abakozi b'Imana turakeneye impano, Nós servos de Deus precisamos turakeneye ingabire za mpwemu yera, dos dons do Espírito Santo. turakeneye guhishurirwa n'Imana, Precisamos ser revelados. biturinda kugenda tuko turakabakaba. Isso nos priva andar para Amen. Reka tuko turangiza bimwe nza ndabisimba kubera mbona umwanya ari muto. outras coisas concentradas, porque o tempo é curto. Muze mwandike Abakorinto ba mbere 14:24 kuza kuri 25. Acho que os primeiros 14, Muze mwandike Abakorinto ba mbere 14 3:25. primeiros Coríntios 14, 3, 25. Rero tubisome nkuko narivuze inshuro nyinshi. Nós vamos ler, como falei, vários. Tuko turarangiza, ndabona ko natwaye umwanya gato, ariko reka turangize kino gice kugira bishobotse tuzorangize mu ndwiza. Essa parte, se for possível terminar, vamos precisar. Abahanuzi baza ari benshi, Os profetas vêm multidão, ariko tukwiye kwirinda. nós devemos fugir. Bibiliya iratubwira neza yuko igihe c'imperuka hazoba abavugishwa n'ibinyoma benshi. A Bíblia nos diz que no tempo do fim há de haver profetas. Kandi nabo bazimiza ishengero, bazimiza n'abantu mu ishengero benshi. E engana muita gente na igreja. Abantu benshi bariko barate inzira kubera ubuhanuzi bw'ibinyoma. E há pessoas que estão enganando muita gente na igreja e pessoas estão desviadas. Twambare inkomezi za mpwemu yera, tugire ingabire zivuye ku Mana. Que tenhamos dons que vêm de Deus. Imana ishobora kuvyura abahanuzi benshi hano Ishopari. Deus pode mandar surgir profetas. Impano niyo izitanga, Os dons que Deus kandi izi mpano zirakenewe mu rusengero. esses dons que ele precisa. Hari ibintu byinshi biba binyegejwe, Há muitas coisas que estão escondidas, ariko biba bikeneye kandi gusiruka hanze. precisa ser revelado. Imana idufashe cyane. Que Deus nos ajude. Hari n'ibindi Imana iba ikeneye kudukoresha natwebwe, Há outras coisas que Deus está precisamos usar kandi ni ku nyungu y'ishengero, si ku nyungu yawe wenyine. para edificar a igreja, para perto da Amen. igreja. Subiye ku ngabire yo kuvuga mu ndimi, Voltando no dom da profecia, da várias línguas. abantu bamwe bashobora kutatahura neza, Outros podem não entender bem. bakavuga none turasenga mu ndimi twe twifunga. Sindababwiye muyifunge. Nós estamos desmandados. Igihe turakunda kuvuga cyane gusenga Imana igihe tube two turasenga, E sempre costumamos falar, orar muito. igihe two turasengera abantu bakeneye kuzuza mpwemu yera, turakunda kuvuga umuntu nakwiye gusenga kugura umunwa wiwe agasenga. Dizer, eu orai, orai. None uzovuga umunwa wugaye? Ndababaza, hari umuntu avuga umunwa wugaye? Alguém fala, Ikiragi. só Umuntu avuga umunwa wuguruye. como Kandi Imana ishobora kukubatiza. Yesu ashobora kubatiza muri mpwemu yera. então, Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Wewe nukwiye kwizibira. E você não pode te fechar. Amen. Turi kumwe?
kusenga mpwemu w'Imana akakuruka ko ukore ikikenewe gukorwa. Amen. Ntitwavuze ko abantu batakwiye kuvuga mu ndimi, sibyo twavuze. Ufise iyo ngabire vuga. Ariko hari urutonde nk'uko Pawulo yavuze muri Korinto. Ushaka gusenga nawe mu ndimi, Imana ikugendeye, ufise ingabire, senga, usaba gusenga n'amasaha 5. Ariko mu cumbi wawe ahantu wewe uri wenyene, kuko amasengesho umuntu asenga ari mu ndimi n'amasengesho n'umucanwa. N'abadayimoni ntibegera, mu mucanwa kabisa. Ugiriwe ubuntu ukaba ufise niyo mpano, ukaba ufise umwanya gusenga ahantu iwawe heza, uri wenyene wihereye, nawe usenga amasaha 3 mu ndimi, ni vyiza cane rwose. Ayo n'amasengesho y'ubushobozi kandi n'amasengesho y'ububasha bukomeye cyane. Amen. Nashatse tugora gukora akantu gusa ni keza kugira ngo tukasubiremo neza cyane. Rero mu buhanuzi rero twavuze ariho two turahereza aho tuga dusenge, tukwiye kuraba ubuhanuzi tukashushoza, twemere impwemu zose cyane cyane igize zizimiza. Wa musi narababwiye ko wa muntu wo muri Afrika y'Epfo yaje, abakozi b'Imana bakamwakira, abapasiteri, karibu mu baraza, ngo n'umuntu azi kwigisha abamama neza ga. Arabinjiramwo, pasiteri araheba, aramurekera. Pasiteri si mugeni, mtu wa Mungu, profeti. Ariko murazi vyakoretse ko yagira hagati y'amasengesho akavuga ngo tunywe gatonya akantu. Mama nabo urazi ko biyoroheye cyane kwemera, agacashiramo droge yagendana, bose bakaca baboreka, agaca akora vyokoze vy'umwanda, akabikora byose mubashatsi, bapfuye ari biziga, bakazazamuka bagenda, wibonye kwibara akabigira ibanga, agaca yigira uko nyene. Kugezaho yakozwe ko n'umukobwa muto, yari isugi, maze aramwonona. Iyo musi birirwanye amasengesho ngo afise ngo vyereka Imana, n'umukozi w'Imana umuvugishwa, kumbe yirirwanye na Satani atabizi. Maze umukobwa asohoka hanze yirukarira vyakabaye. Ico gipasitori naco kiraturumbuka, ica kirakamangana. Ibyo ni vyabaye, si inkuru y'ibitabo, si WhatsApp, iyo ni inkuru yabaye. Kuvuga sinshobora kuvuga amazina, murabisi ko turi ku murongo hano, ariko cyo tuba tukwiye kuyubara.
mas devemos ufise umutwaro senga Imana. e ora muito. Imana irakumva, uri umukizwa yakijijwe, senga Imana, wizera Imana. Você está sábio, o cristão sábio, Woye kugenda mu bitageze neza. e não há as coisas Intumbero ya bino vyigwa rero tão objetivas desse nuko hari impano nyinshi dukenye mu rusengero. é que há muitos dons que Izi mpano zose turazikenye, e precisamos receber umuntu ku gatwe kiwe, cada pessoa, ariko ku neza ishengero ryose. mas para o bem da igreja. Umukristo rero wese yakijijwe, Então, cada cristão sabe yihanye by'ukuri, e sabe que se arrependeu, bem, Imana iramwemera. Deus te aceita. Kandi impano ni isezerano nk'uko twabisomye. E dons é uma promessa. Nta kamaro yo kurondera ngo rondera abahanuzi, ikibazo canje no telefone hariya nogira gute. Hari abantu benshi bahangayika mu mitwe. Não é necessário eu procurar profeta, ligar para as pessoas que estão preocupadas. Jewe nkibaza, mbega abo bantu barizeye Imana, barihanye cyangwa era abapagani? As pessoas realmente creem em Deus, se arrependeram ou são pagãos. Ugasanga narumvise ko ari umuntu hariya umuhanuzi ngo ari hariya muri Indonesia. Ouvi que há profeta ali, Muzorondera nimero za telefone ziwe. todo número de telefone dele. Ubwo ni ubwana, Essa é criancice, ni ubwana. é criancice. Amen. Wewe wakijijwe, Você que sabe, senga Imana. ora a Deus. Ca imbere y'Imana usenge. Vai à frente a Deus. Isezerano ngo ni ry'abandi, ni rya bose. É para todos. Ngo hariya ngo haje ngo umuntu w'umuvugishwa ngo yashize ngo hariya gusa, wari hariya Casablanca. Abantu bose barirutseyo. Todos, todo mundo ia. Bibiliya tubwira ngo bazobabwira ngo ari hariya ngo ntimuze mujeyo. Apenas diga, vou dizer que está aí, não vão. Kandi twabisezerano ngo mpwemu yera ngo azoba hehe? Azoba muri mwebwe, muri twebwe. Promessa, onde estará Espírito Santo? Muri kubera iki wewe uri nk'umukirisu wokumva ikintu cabaye mashaba, wokumva ikintu cabaye bobore, ngo ari umuhanuzi hehe kwaca wiruka mumenga nta mana ugira. Você cristão, eu ouvi uma coisa que aconteceu no Baixado, em Pompônia, em Coreia. Você não tem Deus. Cyo rero ari vyiza kukizwa neza. Seja realmente sábio. Ubundi mugabo niwe aribya akarimba ngo kukizwa nabi ngo kubitera umwaku. Outra pessoa cantou que dizendo ser mal sábio Azar. é azar. Umuntu akwiye gukizwa, Uma pessoa deve pensar ukizera Kristo que crê em Cristo. ko ari kumwe nawe E quem está contigo, kandi ko akumva quem te ouve, ingorane wocamwo zose, em cada problema de condução, umenye ko Yesu azizi. saiba que Jesus sabe. Ngo n'imishatsi ku mutwe yacu iraharuwe. Mesmo os cabelos que estão na nossa cabeça estão contados. Amen. Rero hari ibimenyetso bizotwereka abavugishwa b'ibinyoma. Então, as sinais que nós não sabem, Ijambo ry'Imana kwaza nicyo ca mbere, nikiyo ca mbere. a primeira coisa é a palavra de Deus. Nico gituma nagiye nsoma igice ku gice cyose ijambo nababwiye. Você tem que ler parte para parte. Ica kabiri, A segunda coisa. umuhanuzi tumenye ko ari ukuri igihe akubwira ibiroranye n'ijambo ry'Imana kandi gutinya Imana. Vai saber que é um profeta que é verdadeiro. Quando ele fala coisa que é verdadeira, também enquanto ele tema Deus. Andika ngaho Yohana wa mbere 4:1, Escreve 1 João 4:1, Timoteyo wa mbere 6:3, 2 Timóteo 6:3, Yakobo 3:11, Tiago 3:11, 12, 12, Matayo 6:24. Mateus 6:24. Ikiri ca nyuma
ukuraba uyo muhanuzi nimba ari umuntu vy'ukuri akijijwe. Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera kuki? Kuvyo bama. Hari umuntu ashobora kubwira ibintu vyinshi ngo Imana yantumye, ariko waraba ivyo akora n'umupagani. Ico kirakwiye kugira ngo uti pembeni. Mana idufashe cane. Aha tuvuze akantu gato gusa gace, ariko ndazi ko Mpwemu Yera azoshikara yigisha umuntu wese. Ijambo nyamukuru subiramo muri bino vyigwa vyose: kwezwa n'amaraso ya Yesu. Urondere kwezwa imisi yose, asigaye gisigaye usenge Imana. Ndakeneye nanje Mana impano mu gikorwa cawe kugira mbashe kugukorera. Amen. Iyo rero igabura irazi Richard akeneye iki? Irazi Mwarimu Prosper akeneye iki? Irazi uyu akeneye iki? Niyo rero itanga igikorwa cacu no kwezwa. Usaba kwezwa no gufata umwanya wo gusenga Imana. Imana ibahezagire cyane kandi mutwihangane ko twarengeje umwanya. Nabigize gutya kugira ngo turabe ko mu ndwi iza tworangiza kino cigwa. Imana ibampere umugisha mwese. Amen.